urunani rw'amaradiyo mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Isaha zitatu ziruzuye neza turi ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke, turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 24 ndamukiza umwaka w'2023 nkuko twabibamenyesheje. Turi ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke neza na neza ku kibuga kiri imbere ya paroisse Cibitoke, ahagiye gusamiranira ikiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye za leta y'u Burundi. Tubaramutse rero mwebwe mwese mugiye gukurikirana kino kiganiro, baba abari hano mu Burundi canke hanze y'igihugu, mukaza kugikurikirana muciye ku maradiyo asamiranira mu Burundi, imbuga ngurukana bumenyi, imbonesha kure hamwe n'ubundi buhinga bwa none bugezweho nk'amatweet, YouTube n'ibindi. Nkuko rero mubimenyereye, iki kiganiro kimara amasaha 3 agizwe n'ibice bibiri. Igice ca mbere kigizwe n'ibibazo by'abamenyesha makuru kigaza kumara isaha imwe gusa. Igice kigira kabiri kigizwe n'ibibazo by'abene gihugu baza kubaza abari hano canke abaca ku mihora ya telefone ku nimero muza kumenyeshwa, bose bakaza kubaza ibibazo bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Narandiriye rero hano turi kumwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Guilene GATONI. Rosine Guilene, turabaramukije, kaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije cyane. Turi kumwe kandi n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntawagwamiye. Prosper Ntawagwamiye, turabaramukije. Mwaramutse kandi ndamutsa n'abari ko baratwumviriza bari mu Burundi n'abari hanze y'igihugu. Ubundi turi kumwe ni Agnes Bangiricenge, umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa. Agnes, turakuramukije, kaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije nanje ndamutsa n'abari ko baradukurikirana bose. Turamutse kandi twongere duha ikaze n'abandi bavugizi bari muri kino kibanza. Turamutse kandi n'umushikiranganje twongere ajejwe ivyo kumenyesha makuru, twongere tumuhe n'ikaze muri kino kiganiro. Turamutse kandi n'abahinga abo muri Onatel, abo bose umwe wese icaza gufasha, tukaba tumuhaye ikaze kugira ikiganiro kize kugenda neza. Kino kiganiro rero kiremeshejwe na Jewe Claudine Irambona fadikanije na Epimake Bamboneyeho. Abahagarariye kino kiganiro ni Raymond Zimana hamwe na Nadeje Kaneza. Imbere rero yo kuja mwidonido ryaco, reka dusabe umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Guilene GATONI ashikirize abariko baratwumviriza indamutso y'umukuru w'igihugu. Imbere ya vyose tubanje gushimira Imana mushobora vyose yatuzigamye ikadushikana kuri isango turi bazima muri no ntara nziza ya Cibitoke. Nihabwe icubahiro kibereye. Tubanje kuramutsa abarundi bose bariko barakurikira ikiganiro, haba bishikiye hano ku kibuga, abariko bagikurikirana konsamirizi disamiranira mu gihugu cacu c'u Burundi, n'abadukurikira bari mu mahanga bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi. Mu nkundire ndabashikiriza indamutso za nyiri icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, aharamutsa abarundi bose abipfuriza kugira amagara meza, iterambere n'amahoro. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi arashima cyane ingene igihugu cose cifashe, ingene gitekanye, agashima n'ingene abarundi bariko barakamisha ayo mahoro mu kuja ku kivi, umwe wese mu vyajejwe, agahamagarira uwo ari we wese kwikangura kuko iterambere ari uguhiganwa. Se Barundi arasaba abarundi kumenya no gutahura ko Imana yahezagije igihugu c'u Burundi ibikenewe vyose mu buzima bw'umuntu bwa misi yose. Uburundi ufise abantu bishaka bakunda ibikorwa, ni igihugu gifise isimera imbuto zose, imvura igwa igihe kinini mu mwaka, agataka k'u Burundi karimwo ubutare bwinshi, bisigura ko hasigaye ahacu mu kubikoresha ku neza yacu ya twese. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arasaba indongozi kubera umuco w'iterambere abo zirongoye mu kubahimiriza mu bikorwa vy'iterambere, mu kubagendera bari ku kivi kugira bamenye intambanyi zibashikira mu mirimo yabo ya misi yose,
bongere batera intege abariko barakora neza gutyo abatarikangura babone ko bariko barasigwa n'iterambere. Aha Sebarundi agira ko anakebura abantu baca imitima bene Burundi ngo ibi vya yongeye gwizara yamaza abantu n'ibindi bashaka kubankisha igihugu cabibarutse. Abo bantu bajeragiza abarundi uwo babaza ahantu bagize amatohoza bagasanga inzara iri kwirica abantu naho botora. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ntasiba kubishikiriza aho avuga ko kenshi ibiciro biduzwa na bamwe twita abakomisiyoneri aho bunguka gusumba uwarimye. Ugasanga nk'igitoke umurimyi yagurishije 5,000 mu ntara ya Muyinga gishitsi Bujumbura kiri ku 25,000 kubera abo bitambika hagati y'ugurisha n'umuguzi. Ikindi gituma ibiciro biduga nuko hariho abantu basahura igihugu mu gushora ibidandazwa mu bihugu duhana imbibe babicishije mu binywabi. Arongera akavuga kandi ko mu bituma ibiciro biduga ari uko abarondera uwo umwimbu kiri muke ariko iminwa yo kugaburira ari myinshi. Akaba arico gituma Sebarundi adahengeshanya guhimiriza abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu mu kugwiza umwimbu no kurima aho hose hatarimye kugira ngo umwimbu wiyongere. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arasaba abarundi bose kugwanya no gutunga urutoke abagira ibiturire, abanyuruza itunga ry'igihugu, akibutsa ko ivyo Burundi ari vya bene Burundi. Kwitunga ry'igihugu atari ry'umuntu umwe ariko canke akagwi k'abantu ariko ari rya bene gihugu bose. Ikiganiro kibaye mu gice ca gatatu c'amashure caraye gitanguye. Sebarundi ahimiriza abanyeshure kwirinda gusamara, bamenye ko ico abavyeyi n'igihugu babiteze ko ari ukwiga neza bakamenya, bakirinda inyoshambi canke ibibasamaza. Mu gihe iki kiganiro kibereye mu ntara nziza ya Cibitoke yeruka gushikirwa n'ivyago, nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi arahoza imiryango yabuze abayo bahuye n'isanganya ry'umusozi wasenyutse muri komine Mabayi muri no ntara ya Cibitoke. Yongeye guhoza kandi n'abandi barundi bose bahuye n'ivyago vy'ibiza n'isibe, yongera asaba abarundi gukomeza umutima wo gufashanya wamye uranga basokuru mu kugarukira no gufasha abahuye n'ingorane ziturutse kubiza n'isibe, na cane cane muri kino gihe c'imvura bishika ikonona ibintu. Kubera ko benshi ibibazo vyinshi muri kino kiganiro dusanga ari bijanye n'ubutungane, nyene icubahiro arasaba abacamanza gutunganiriza neza ababitura bataravye nkunzi canke batabanje kugoba izo bajejwe kuragira, bakore bisunze amategeko aho bazoba biteye iteka bariteye n'igihugu. Arashima kandi ingendo nziza ry'indongozi zimaze imisi zigendera bene gihugu kugira ngo baziture ibibazo bafise baheze babironderere umuti bari kumwe. Tubeneyeho kumenyesha kandi abene gihugu baza kuronka akaryo ko gushikiriza ibibazo ko ikiganiro atari ico guciramwo imanza. Dusaba ko boshikiriza ibibazo biraho ubuzima muri rusangi. Abafise ibibazo vyabo bwite hariho abaza kubakira babumvirize, babereke inzira bocamwo n'ingene ibibazo vyabo vyotorega umuti mu gihe boba bari mukuri. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi arahamagarira kandi abene gihugu gukunda igihugu cabo mu kukivuga neza no kugikorera aho bari hose, bamwe bibuka ko abarundi bayamaze bati umwana w'isema avuma ibere ryamwonkeje. Ikiganiro kiremeshejwe kandi habaye ihwaniro rigira kabiri yerekana iterambere ry'igihugu. Aho hizwe hongera herekana igicapo gishushanya Uburundi twifuza, iyo Uburundi bwifuza gushika mu bisata bitandukanye. Iyo mbona kazoza ikaba itegekanya ko
Uburundi bwoba bwigaba bukigaburira mu 2040 bukaba buteye imbere mu 2060. Sebarundi ahamagarira abarundi bose gufata iya mbere mu kuduza ikivi kugira dushike kwihangiro twihaye kuko turi kumwe twese birashoboka. Mu gusozera twibukanye intumbero y'iki kiganiro. Ikiganiro murabizi yuko cama kiba inyuma y'amezi 3 aho abavugizi b'inzego z'igihugu bishura ku bibazo vy'amenyesha makuru n'abene gihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yamaremesha ikiganiro mu mpera z'umwaka canke igihe cose abonye ko bikenewe. Ico dusaba cyane cyane abamenyesha makuru nuko batokwama barindira ko amezi 3 ahera kugira ngo babaze ibibazo vyabo, inzego za leta nazo zikaborohereza kubaronsa inyishu z'ibibazo baba bazituye. Muri iyo ntumbero duhereye kuri kino kiganiro, umukuru w'igihugu c'u Burundi Sebarundi atanga intumbero y'ingene igihugu gitunganijwe n'ibitegerezwa gukorwa mu nzego shingwa bikorwa. Abo yajeje gukurikirana ibikorwa hafi nabo bagatanga umuco aho bagejeje ikivi mu bisata bahereyemo. Murakoze, Imana ibahezagire.